uva San Siro uza hariya kuki bugaja Santiago Bernabeu umugwi w'ibikombe 15 wari wakiye umugwi ukurikira ku bikombe mu Champions League ibikombe indwi. Milan ase yari imaze igihe iboneka nka ekipe imeze nabi cyane, ariko yagiye i Madrid irahashika irerekana umutima utekanye kandi umutima mwiza bazananye kuva ku munota wa 12 biciye kuri Malik Thiaw umukinyi wabo mu mutima wa defense gushika ku munota wa 39 kuza no ku munota wa 73 bashobora gutsinda umugwi wa Real Madrid ibitsindo bitatu kuri kimwe cha Vinicius Junior cyabonetse kuri penalty wenyene yirondereye ku munota wa 23. Inyuma yaho Real Madrid rero bahuriye n'uruva rwisenya gwabakeba babo bitwa Barcelona muri Clasico. Byasubiye bigenda nabi. Kuko muri weekend ntibakinye bakina na Valence. Bari baruhutse bameze neza. Bagiye guhura na Milase bibabera bibi cyane. Iyi ntsinzi nta muntu yayiteze kuri Milase ko ishobora kugira icyo ikora hariya Santiago Bernabeu, kuko ivyo wotora Real Madrid byose ko bitameze neza Milase yo irabiyirusha. Irabiyirusha mu kwitwara nabi. Novance n'urukino we muri rusangi wose sangura mu buryo bumeze gute? Bo n'ubukino no sesangura mu buryo bugera kuri bubiri. Binashobotse ndashira ko uburyo bugera kuri butatu. Ni ekipe mbona ko yatakaje morale ubwa mbere, ndavuga Real Madrid kuva ku rukino bakina na FC Barcelona babatsinze mu minota ingahe, mu minota 45 ya nyuma y'igice cya kabiri. Mu gihe Real Madrid biba binagoye cyane kuyisanga ku kibuga Santiago Bernabeu ukayitsinda. Ubwa mbere ndabona ko ni morale yatakaye hagati y'abakinyi wanashaka n'abamenyereza, kuko ndabishikako abakinyi gute ku munsi wejo nabonye kwaguhisha ibitsindo n'ubundi kugaragara, ariko bimwe twabona na Vinicius byo guhagurutsa abafana ntivyigeze biba. Iyo ni morale ubwa mbere ibitanguye gutakara hagati y'abakinyi. Ikigira kabiri ngaruka ko canagaragayeho ho mu rukino ni ubushobozi buke ndiko ndabona mu bakinyi ba Real Madrid cyane cyane bo hagati n'abinyuma. Sinzi ko ari uburuhe, sinzi ko ari izo karite zidahwanye na Real Madrid, ariko ivyo byose ugiye kubiraba neza uza gusanga birimo. Ubwa mbere naragiye ndavuga nti iyi ekipe ya Real Madrid nibyo mu myaka iheze yarekuye Casemiro, irazanye Chouameni, irazana na Kamavinga mu myaka 2 ikurikirana. Ni ekipe yatanguye kubona ko Toni Kroos ibyiwe bisa nibitanguye kugira ante kugabanuka. Nibyo irazanye Jude Bellingham, ariko ivya kina ntibisa nivyo Toni Kroos akina. Noneho igumijeho Luka Modric iciyirekura Toni Kroos. Luka Modric mu nkino zose bamaze gutangura n'umukinyi ugerageje kuraba ibiharuro by'imipira asigaye atakaza cyangwa imipira mibi asigaye atanga, babishira hagati ya 60% na 55%. Mutamu cubona ko byatanguye kugenda biba nabi. Je rero nkavuga ni ekipe ya Real Madrid ubwa mbere weho ni hukunda kubivuga ati ni nka kujya kw'ikiraro gifatanya umusozi n'uwundi. Yabuze uruti rw'umugongo, vuga ni yabuze babamiriye babo batatu bamaranye novuga imyaka irenga 7 bari kumwe.
bon aho Novansi Real Madrid yari yagerageje kubasubiriza kuko sezo iheze twabonye ubwa mbere bwo umugabo yitwa Casemiro yaragiye nta absence yiwe twabonye Casemiro agiye baramusubiriza kuko uwitwa Toni Kroos isezikurikira na Modric bace batangura gukinana na Tchouaméni cyane canke Fede Valverde Tchouaméni cyane kuko Fede Valverde yari giye bamukoresha no mu gihe Rodrigo adahari ku mwanya wo ku ruhande mu basatirizi. Umwaka uheze twabonye Real Madrid ivuga ngo oya byugukinisha abantu babiri bakuze nka Toni Kroos na Luka Modric ibi bintu ntibiriko biraduhira tubona bacomoye Luka Modric aranavyakira araniyakira ntiyateze ikibazo kuri ico kintu baca binjizamwo elema yindi Tchouaméni Fede Valverde bakiyongera kuri Toni Kroos ariko Toni Kroos yarafise role nk'ukumengo wewe akina ari mu mwanya doke Madrid yasigaye ikina ibintu bimeze nka bimwe Liverpool ihorikina Liverpool gifise Fabinho ikagira Wijnaldum wayobegwa role yumwe wayobegwa role y'uwundi donc bakora ibintu biri circulaire bose bagakora role mu kudefanda ukabona barimwo muri box to box ukabona bikakugora gutandukanya abo bantu mu mwaka weze yaba Fede Valverde yaba Tchouaméni yaba n'uwitwa Toni Kroos yaba na Kamavinga yo yaje mu mwanya umwe muri abo bose wararondera role yabo kayibura mugabo ukabona bobo barashobora kugira ceinture defensive bagahinga uvu cyane defense ya Real Madrid kuko je buriya je nemera yuko defense ya Madrid dakomeye muri no myaka ahubwo yagize imana y'ukuronka soutien idasanzwe y'abakinyi bo hagati burya Madrid siyo meilleure defense muri no myaka ya vuba ntushobora kuyironderamwe aba defenseur bakomeye cyane bo nibaza ko defense novuga ko yari niyo niyo abantu batanze igikombe bakakidefanda gushika ikibi kagitwara utegezwa kubemera nka ntuzenya nk'uyu Rudiger canke uyu munya baba Militao urabemera kuko baba bakoze ariko uri kuraraba hari gihe nabo nyene defense yabo yava ukabona uwitwa Courtois bamushikira kenshi atanga akazi kenshi ugasanga muri match nka Courtois ari karagira akazi kenshi kurusha ko usanga muri defense bari ko baragira ico ni kimwe bari bafise imana ko uwitwa Jude Bellingham mu mwaka uheze yari imbere yabo nukuvuga we yarafise role y'ukutaza gusamara hari inyuma akabafasha gukinisha Vinicius Junior na Rodrigo rimwe na rimwe agaparticipa no mu bitsindo bashobora abaha uriya Jenio ntahuriye abakinyi bavuga ati meilleur joueur wa Real Madrid mu mwaka uheze mbere yari nande yari Jude Bellingham kuko yakina role zibiri aba babiri yabafasha gutsinda ibitsindo ariko nawe yatsinze byinshi uno mwaka Real Madrid mu bibazo ifise Toni Kroos ya destabilize absence yiwe ya destabilize ubwo me muri bari yabane isigaranye nta muntu araza ngo akine role yiwe none byatumye Ancelotti avuga ati ko naronse Mbappe azokinana nande na Vinicius na Vinicius na Rodrigo mfasha Jude Bellingham uze umfashiriza binyuma ubu akina role iri defensive cyane c'est pas pour rien Jude Bellingham no munsi kuri journée ya kangahe ya La Liga ya 12 ya 12 ari 0 but abo mu Champions League aba muri champion uwo muntu role yiwe yarahindutse kandi waje kora mu vyakina siwe mu bikurusha abandi role yiwe irahinduka ica iza guhura nuko ari oblige kuza gukina ivyo Toni Kroos yahora kina ariko muri bariya batatu basigaye imbere habuze uwusubirera ivyo wewe yahora kina habuze uwubera umukozi abandi habuze umuservere w'abandi nkuko we mu mwaka weze yari inyuma ya Vinicius Junior na Rodrigo kugira ngo abafashe
guserva rimwe na rimwe abatsindire n'ibyo bitsindo ziriya profile rero surtout iya Vinicius Junior na Mbappe iyo tumaze kuyisesangura kenshi kuba bafise style imwe ariko kandi bose biyumva ko arababiteri ico kintu kiratuma uruhande rwa atake runyoganyoka kandi atari uko rubuza abakinyi beza ushobora gusanga ari nka nimero imwe na nimero zibiri ku isi reality tugiye muri bijya bya Ballon d'Or tukavuga tutabakinyi beza Benzema we yaranabivuze no ku munsi weje urakoze cyane muri Mediane naho hagaca haza ikibazo cy'umuntu yitwa Toni Kroos atasubirijwe uno munsi Mediane ya Real Madrid irimwo Jude Bellingham nko mwijoro rihetse ikabamwo Valverde Chouameni na Modric ejo na Modric bakinyuko siko bimeze wavuze ibibazo vya Modric no muntu w'imyaka 40 Modric wa 2024 ntushobora kumurondera ko service za 2014 kuduga haraho bishobora kwankira ariko umukinyi bakubwira ngo ari muri meforme z'ubuzima bwiwe bamvizaje rimwe na rimwe byo kuvuga ati uyu bibandanije ku bazogira uwitwa Chouameni aradeseva cyane nukuvuga bageze ahantu bavuga bati ntitugifise Toni Kroos ntitugifise Modric ntitugifise na Casemiro baragerageje kuduza umwe muri poste y'uwundi ariko bigeze kwa Toni Kroos vyanse hariyo incapacité ya Chouameni kwiyadapta mu mwanya wumwe muri aba kandi by'ukuri mu kubasubiza utegezwa kureisisa abo batatu haje impamvu zo kugarukana Modric nuko Rodrigo bareba mubuze Valverde agacakina ku ruhande nk'umusatirizi aho nikindi kintu ni yindi elema yibubutse erega ni Valverde nawe avuye mu mwanya wiwe kandi muri ya Mediane isa no kumengo ntirafata karangi kayo neza uyikuyemo undi muntu yasa no uyigeragezamo hagacavuka ikindi kibazo cyo kuvuga umutama bamaze iminsi bamushirako bati ntugerageza n'abana bato peut-être ukugarukana kwawe Jude Bellingham muri Mediane ukamusubiza inyuma akagerageza ivya Toni Kroos kuko arabishoboye naturel muri ya muhungu no muri nimero 8 uzorabe na sacrifice atanga mu kugenda mu recuperation n'umuntu akora aragenda muri Mediane agafasha defensive ariko nturibuzane Arda Güler ngo akine mu mwanya ahoza akina mu mwaka uheze bibe suppose ko Jude Bellingham yabaye Toni Kroos reka tubivuga uko agiye gufadikanya nabo bakinanye mu mwaka uheze Valverde na Chouameni Bellingham araje kubafasha ucufata Güler umushire mu mwanya Bellingham yakina mu mwaka uheze kandi usigaye ufise Mbappe biragoye kuvuga ngo ndamukuyemwe Mbappe noneho Mbappe hari umwe akunda kubiziramwe kuva Mbappe akiza twavuga tutuyu wewe umwanya we ni uguye mu mazi mugatunzwe n'ikintu kimwe muri aba babiri nta uri bugende ngo atange service nk'izo ashobora gutanga ciburyo uyo ni Rodrigo harige mu biyero vya kocha ashobora kuvuga ati reka nkuremwo Rodrigo Mbappe azi buryo Vini agume hajya donc ndabatakishe kumwe nahora ndabikora mwako heze ndabagumana ari babiri ariko Arda Güler acha yiyongera ngaha ariko usanga Mbappe umutwaye mu mwanya wa Rodrigo ntaguha service nk'izo Rodrigo aguha bigaca bimwoblija kugirane kugumana abo batatu iyo bakomeye hanyuma Mbappe na Vinicius bagaca bigira cya kibazo basangiye cyuko natiremwe basangiye umwanya baragongana bimwe twavuga byuko bagongana ufise abakinyi bafise profile zuguca ku mwanya profile si zimwe mugabo baca ku mwanya umwe ikindi kibazo buri yaba bahungu bagira ku mamaca mwawe turabona ama assist umwe aho wundi ariko si jana kuyijana uyu Vinicius agikina ibubamfu hakiri Benzema wewe yarumva ko ari umukinya hari kuganga ronde Benzema yaramuserva ariko inyuma ya Benzema yavuye abo mu bitere atangura kuryoherwa n'igitsindo uno munsi yashenye rimwe kabiri arota atera umupira mu igori
kurusha uko kera acenze umwe babiri yaca yiyumvira kurondera nde Benzema. Ico naco nikindi kibazo kuko uyu ntari busubire gusa ntari busubire inyuma ngo asacrifice ibitsindo vyiwe kubera Mbappe kuko ubu asanta ko ari chef muri equipe asanta ko ari we boss ubu umva profile yiwe yarahindutse ntikiri nkimwe ya Benzema yavuga ati jewe uko biri kose ndi petit frère we none hageze n'ukwego guko Ballon d'Or ayibura bakayiharirako bavuga bati nubwo muyihaye uwundi we imerita n'uyisi yose ikavyumvikana Real Madrid rero uno mutama arafise ibibazo byinshi twarabivuze yava uburyo mukunzi wa equipe ntabakunda kumva yuko equipe yufise ibintu byinshi bigwaye muri yo nacanca niyo bitaragaragara mu gutsinda ariko a reality yo equipe itangwa gutsindwa ibibazo biragaragara kuko victoire nije nkunda gukoresha iyo terme victoire iranyegeza ibintu byinshi bigwaye muri equipe mugabo muri Mirase equipe ibaye ya mbere ngirango ni nayo manche ya mbere sinze muri Champions League iraje gukubitiye muhira bitatu il faut kunota ko ari ibindi bintu bigize mugu umutama nawe harahatibanira Diaz buri yatanguye Ibrahim Diaz cyangwa yagombo yagiye yagombowe ibaze mu minota ya urazi ko Rodrigo si hari urazi yuko umwanya wa Rodrigo umukinyi mwiza nuyo nyene Ibrahim Diaz kubera ko utari bumubanze kubera ko utari bumuzane mu mwanya wiwe ufate ngo Valverde umushire gira yabitumwe nuko yaramaze iminsi ari mu mbona inde Ibrahim Diaz reka twiyumvira ibintu buriya Arda Güler hariya ntiyohakina yohaki kubera ikatari buze batanguye kumwagereza batuye umuze urabana bajya abana ntari karabaho umwana bararaba bati buriya en terme d'itala Lamine Yamal ntabarusha yabaye Enrique yabari ntunze niyo yoba barusha ikintu gito ni ya concurrence nyene yo mu bana ariko icabarusha nukwiyari wewe araronka umwanya wo kwexprima ububasha bwiwe bwose kurusha bano bana babiri Arda Güler nande na Enrique ico nikindi kibazo cabaye abana batangwe kuba mekonta ngo buri match abarungika muri eshofuma bikarangira tabinjije bari banahagararanywe uravye ku gafoto ubona ko bajumarari rero muri Real Madrid wanashaka burya Enrique zijya posta zitatu zose arashobora kuzikina Enrique voilà zijya yari yose muri ziriya zimbere kandi afise ico yo gufasha none iminota mike bagiye bamuhagira ngo twari sumukinye twigeze tubona ngo akeneye adaptation kwabuzima igitsindo no musi haraho twabonye yuko ashobora kuza mu minota mike agakora n'ivyo Mbappe yahoze mu myaka yose atakoze ko hano warugeze jewe ndabona Real Madrid na Ancelotti biye ntashobora kuzobizira kandi atari we yabiteye umva Florentino Perez yagiye mu bintu byo kuvuga ati jewe aba Galacticos reka ndamuzane ni Mbappe kubwanje ntiyarakenewe mu mugwi wa Real Madrid ejo Claudine niwe ya telefonye burya natangwe nanje kubona ikintu yavuze ko gishobora kubaca yavuze ati kugira Real Madrid bikunde hagati ya Vinicius na Mbappe hazicaramwo ico kintu iyo decision ntuge ngo ni decision iyo decision iragoye isa ni idashoboka navyo biragoye ebana ni decision ida basha niki nuko ntazi cyane vy'ikiganga ni nkamwe baba bavuga ati hageze kopera ikintu cyo hitana umuntu hari gihe bopera ibintu ukumva ngo amahigwe menshi umba rero Real Madrid Novance ico kibazo iragifise uri kuraraba Real Madrid twarayirindiriye burya kuva mu kumunani gushika no munsi tuvuga ngo bazomenyera bizogenda gushika no munsi ni ibintu byo gutangura kudutako twavuga tutuye umuze peut-être azotangura aronke formule nshasha yuko buri muntu wese ashobora kumukinisha agatanga ubushobozi bungana n'ivyo tumumenyereye ariko ivyo bintu biriko biraka ariko none miriye yabo je mbona na defense bimeze neza kabisa ahandi hose twohavuga ariko aho hantu kuko imipira myinshi burya ya Real Madrid twabonye ikinigwa hagati
none nimba wasacrifiye Jude Bellingham mukamushyira mu mwanya wa Toni Kroos hari ikintu kica kibura ku mwenyene wabivuga Ubwanje rero uno munsi mm. Mbappe yaraje ahindurirwa umwanya amenyereye gukinamo akina nko mu nimero 9 kandi twarabonye ntaguha sampurusa y'ivyo ashoboye gutanga ivyo byabaye kubera iki kuko yasanze nimero 1 ku mwanya kinako ameze neza kandi ameze neza wewe uje nta muntu numwe twaranabitanga ngaha nk'abafana ba Real Madrid tukababaza ati Mbappe naho yoza Vinicius ni wazoguma cyane ko rujya mwanya none iza rya Mbappe rituma n'uwundi mwiza yari mwiza mu mwanya wiwe umwanya we uhinduka uyo ni Jude Bellingham noneho Jude Bellingham agira imana sinzi ko ari chance kuri Real Madrid ariko ni na chance ku rundi ruhande yarose ibaze nk'ubu yaba Toni Kroos agihari sawa bimwe vyiza yahora baha bituma mediane yabiba insecurity vyari kuba bimeze uko ariko nawe Jude wari wacu mushira yari kuba arihe byari kuba bigoye muri babandi wagura amafaranga menshi Chouameni na Kamavinga na Valverde hari kuba hasigaye umwe tukibagira kandi nuko bishika nuwakunda kuza kabarokora byanse Rodrigo bishikuka mwicarika yerega birashika kica Rodrigo wewe bamwicaritse muri uko kujuragiriga ngo baraye ko boronka solution muga nyimba ari umukinyi nawe yamenye ubwenge abandanya atanga ivyo yategezwa gutanga koko je bijya ndavyita byinshi kuri attack itari kiramarsha kuri yari ukuntu attack imeze neza bose baratsinda ariko Rodrigo ari mu bagerageza gutsinda iyo biriko birayumba kuri yawo kwibaza ko ari wazoronka ibitsindo Mbappe atari katsinda ivyo Vinicius atari karatsinda biragoye kwiyumvira ko Rodrigo yoza bitsinda ariko kandi koko kamenye n'ubwenge karakontribuwa kakavuga kataba nibashe fureka jewe nkore role ya ya collectif ndayikorere ngende nyimba ari gukontribuwa muri mediane kaga participa uko Novanse rero jewe mbona Real Madrid ifise ibibazo twavuze hagati n'inyuma hariho ibibazo notama kuri nimero 2 byaragaragaye kuri match bakina na FC Barcelona kuri Lucas Vazquez iyo rero izo match hagaragara ibibazo ariko bakanazitsindwa nabi kuko nyimba ivyo bibazo byaragaragaye kwa Barcelona ugatsindwa kimwe kubusa twokwibaza tuti peut-être resultat zari kubizinda ariko turiko tuvuga match ya 4 kubusa uragaze mu Champions League Mirase ni 3-1 urumva na Novanse ibibazo birahari ariko na meforme muri rusangi y'umukwe twoshobora kuyivuga je sinzi ko novyita meforme novyita equipe paraporo yabifise umumenyereza bitaramugora gutora solution yokinisha abantu nyimba rige twigeze kwibaza ko Ancelotti bizomugora nigiye yabura Benzema ntibagura umwataka twavuga tuti none ko batakaje ibitsindo 50 kuri saison batabisubirije bazobaho gute acava muri 4-3-3 bakina Benzema gihari aja muri 4-4-2 birasha igihe aje Mbappe rero uko twatubonye yobewe yuko azokina mu mwanya wande wa Benzema kwaje mu mwanya suko twatumenyere tuyobewe ko muri Paris yakina mu mwanya Vinicius asanze akinamo ariko abantu bose yaba na president ivyo byose yabikoze avuga ati mfise umumenyerezo w'umuhinga abizi kubihindura azi kurondera formule par rapport yaba afise ariko ico kintu nikiramukundira kandi rero umwuga hubereye mubi ivyo byose biraturuna bikagwa ku gatwe kumumenyereza atari we yabikoze
biragaruka ku gatwe kumumenyereza atari we yagize ne. Iyo pressure nukayirinda. Iyo pressure nukayirinda super half. Biragoye sico kimwe na Ten Hag. Oya amazina yose amwe kurondera solution. Acavuga ko byagoye abakinyi gusumbya we. Nuko nabonye abirinda. Oya uyo mzee najwa kuvuga iryo jambo ariko mu buzima Novance harahugera ugacanganya ikigwa nyine harahugero ugakora ibintu bikanka ushika utangwa kuba nk'umuntu yataye umutwe ivyo uvuga byose abantu bakumva ko ari ibintu bitari phone sinzi ko ivyo bintu maze kubibona gasanga umuntu asigaye yabayeho nk'umuntu yataye umutwe nibwo buzima rero nabona mwotaye Ten Hag ameze mugo uyu mzee ni ya situation yo muri Madrid yo bakajugumi ni naho mera mu kuvuga ngo Jesse ndahebura mu givyo bibazo byo muri Madrid uno munsi birahari biragaragara nuko rero ku ruhande rw'inkino zaraye zibaye Novance zarizo ibintu rero akaba ari na vyiza ari na vyiza gute twariyo umvuga mu kiganiro mvuga ikiganiro mvuga simvuga kuri ivyo mvo zawe zukurondera ariko kandi super half mbonye ibitsindo ndwi muri match zibiri kumugwa nka Real Madrid none ubone wabivuze Madrid yabuze na kakanyarigabo twahora tugira ubona kuri affected ikindi kintu novuga kuri Madrid genda babona nk'abantu bahaye ikibanza cyane biriya bintu bya Vinicius babihaye ikibanza biba affecta bose sinzi kuri kurana ndavyumva bya Ballon d'Or ajya ama decision bagiye kuyifatira nibiye bari baherutsemwe vya Barcelona je mbona barabihaye ikibanza kinini kurusha kaba ko byakurikirana defete yabe na Barcelona yari ku munsi wa gatandatu Ballon d'Or izana ibindi vyago ku munsi wa mbere turavuga ibyo ni ekipi itarirushe na gato yaheruka gukina itariki zingahe 26 yasubiye gukina itariki zitanu kandi turi mu kwezi kuko lo 30 yabayeho kandi iyo yikreya nk'undi munsi ni mu kwezi kuko uraze ko amezi yose atagiye lo 30 twovuga nk'indwi zibiri zibura jewe mbona rero Madrid bakwiye biravugwa yuko kuwa gatanu harabaye ikintu cyateguwe na ekipe cyo gusangira cyateguwe na ekipe kugira ngo bicare badigere defete ya FC Barcelona baganire baze bafise ubugingo busha ariko ubugingo busha bwabo twabubonye bon ni bimwe navuga morale yagiye ni kimwe na herako ni kangahe twabona bahushije ntibavyura abafana ariko narabe wewe umufana tabyutse wewe ububona biba bigoye ariya n'umukinyi w'12 urabe nikindi mbona ko na morale itanguye kuva mu bafana buriya mu minota ya 80 bari batanguye gusohoka ariko niko bimeze bariya na minota ya 8 ibaze score yari 2-1 mu minota ya 60 na 70 wizeye ko mushobora kuza mukaromonta mu gatsinda none umuntu akakugirira naba akagushyamwe cya gatatu hajye umufana pfuma vyumvira hanze ivyo bitangaza kuri we byanashoboka ahubwo nuko itsinda ibitsindo byinshi ari umukinyi yahushije igitsindo kindi runini yakuye umupira uremereye cyane w'umutwe wa Ntozeya Simorata buriya Theo Hernandez w'umutwe wa mwiza cyane wa numupira wari utwantanzwe na Theo Hernandez utegwa umutwe na n'uyu munya Portugal Rafael Leao bon na Madrid yaronse quelques occasions mu nyeguri wa Mirase Mike Menya umwe mu beza yabaye mwiza cyane abantu bari yiteze duel yabema na Mbappe yagerageje kumugerageza akatari gake amatentative ariko hari umupira yakuye yo wa mugabo wa Brahim Diaz mu minota yanyu w'umutwe wagaragaje kabisa classe yo munyeguru kavuga uti iyi niyo classe reka turamutse umuntu yitwa
DJ NC the